Nshuti bavukanyi bene data turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Hano muri kumwe na Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu tumaze iminsi tuganira ku vyo gushingira intahe Imana no gushingira intahe Kristo. Hanyuma mu babanye natwe mwarakurikiranye ikiganiro twagiranye na mwene data Pasiteri Gervain Ndihokubwayo. Uno munsi turamufise kugira ngo atubandanirize adushingira intahe mu gice ca kabiri. Reka dusenge hanyuma ijambo rice riba igiwe. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuko watuzigamye ukadushikana kuri ino saha. Turagushimiye kuri uwu mwanya uduhaye kugira ngo twumvirize ivyo wadutekereye ubirungikanye mwene data Pasiteri Gervain Ndihokubwayo. None Mana turasavye ngo ivyo byose vyo kwitambika imbere ngo bibuze ubutumwa bwawe gushika, turabizibiye mu izina rya Yesu. Kanatsinda waratubwiye ngo ico babiri bumvikanye ko gusabira ngo uzogitanga. None natwe turaje imbere yawe muri kano kanya dusavye ngo ibi bishinga ntahe bize bifashe benshi kugira ngo bamenye inzira y'agakiza n'akare. Ubu turi mu bihe vya nyuma, turi mu bihe vy'uko umukiza umwami wacu Yesu Kristo ari mu kuza gutora biwe. None databuja ushaka ko benshi baba biteguye. None natwe rero turi muri ico gikorwa co gutegura, co gufasha kugira ngo abakwakira bitegure umuzo w'umukiza. Nico turimwo, tubisavye tukwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Karibu mwene data Pasiteri Gervain, ndanezerewe no gusubira kukubona, ahubwo mbona uko buca uko bwira ukomeza kuba umusore. Aho twabonana imyaka 3 iraheze wari ushaje kurusha ubu, none ubu umusore. Ijambo ni ryawe, uramutse ubwoko bw'Imana, wongere utuganirize uno munsi, tuguteze amatwi. Urakoze Pasiteri Irene, nk'uko bivuze nyene niko bimeze, mbaye nka wa wundi. Ndabaramukije mwese muriko muratumviriza mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko twabivuze mbere, uno munsi ni igice kigira kabiri. Narababwiye ko navuye mu Burundi ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana rero aca abandanya akorera Imana hashitse hose. Hanyuma hariho ibice bitatu. Ubwa mbere ngirenze mu Budagi, hanyuma ngeze muri Kenya. Muri Kenya narahamaze ukwezi maze gushika mu Budagi. Imbere y'uko nza mu Budagi, umukenyezi wanje Habarugwira Veronique yari umumenyeshamakuru kuri Samirizi y'Uburundi nka jewe nyene. Yaragwaye hafi umwaka n'igice i Bujumbura, agwaye hepatite C. Hanyuma Imana ikaba yarampezagije ingabire yo gusengera abantu bagakira. Aragwara, arafata imiti hafi umwaka n'igice. Muri uwo mwaka n'igice yamagwara ndamusengera iminsi yose. Aragenda kwa muganga, aragenda ku baspesialiste b'abaganga, baramuvura. Ingene yagwaye naho nyene byabaye mu buryo bw'igitangaza, kuko yaragiye kwa muganga, sinzi ingene yagize ati nundabire igiti kugene kimeze. Hanyuma kandi ntiyababara. Hanyuma acamu ati okay, acaramwandikira, aragenda kwa muganga, aragenda muri laboratoire, basanga igiti carononekaye. Acaramubwira ati birakomeye. Arasubira ararungika imiti, ama-examen baragira laboratoire mu Bufaransa. Akiri Bujumbura basanga birakomeye. Aca baramwandikira imiti, arafata imiti, birakomera, birananirana. Barabona ko mu minsi ya mbere ukamenga arasa n'ukize. Nanje nama ndamusengera iminsi yose, ndamurambika ku biganza. Nari nizeye 100% ko azoca akira.
hanyuma birananirana gushikaho abaganga b'abasipesiyalisite bamubwira bati ntibikunda. Hanyuma muri ico gihe twari dufise abana hanze, baca bagira bati hariho imiti ishobora yabonetse bashobora kwivuriza hanze. Baca baragerageza kumurungika, abo bana bari muri Canada, baragerageza kumurungika hanze, barandika muri komisiyo medikale, baragenda barayimuha, ariko mu ma ambasade ntibyakunda, baramwangira. Muri ico gihe umwana arantelefona arambwira ati hariho umukozi w'Imana umuvugisha yamubwiye ati abadayimoni na satani bananiranye ngo bagomba kumunigira i Bujumbura, baranka ku maviza yose kumwangira ngo ntibizopase ntazosohoke. Ni sawa ko babimbwiye, ndatangura gusenga turanka ko bimubwira kugira ntitumuce ivutu. Ndamusengera hanyuma muri ambasade yo kugenda muri Canada biranka, hanyuma duca tugerageza muri Europe. Muri Europe turagerageza turasaba rondera uburyo ngene twogira uburyo bwo twari tunabufise, ariko visa byari bigoye. Hanyuma turasaba uburyo bwose, abantu tuzinanye, abategetsi n'abandi bashobora kutworohereza kugira viza iboneke, biranga. Hanyuma igihe kigeze, turaronka uburyo, umwana twari dufise ari Bujumbura, twari tureze, araturungikira uburyo bwa seminaire ashobora kuza umumenyeshamakuru kuraba iyo seminaire hano mu Budagi. Acaraza aje muri iyo seminaire arayiparticipamwo, ariko kandi aje kwivuza. Amaze kuza kwivuza basanga byarananiranye, mugabo ntibashobora guca bamuvura buno nyene, ntibashobora kumuvura buno nyene kuko byaragoye. Yagiye kuronka imiti haheze umwaka n'igice. Uwo mwaka n'igice rero Imana yaramuzigamye, naje nkaguma ndamusengera, ibitangaza bigakoreka bikaduga, hakabaho tubagira ubwoba. Muri ico gihe rero hariho na mukuru we yaragwaye hepatite C, arateba, Imana iramuhamagara nawe nyene. N'abandi inshuti n'abagenzi bari bafise probleme zitari nke bakabaragenda, kandi bari bakijijwe cyane. Gushika hagira ubwoba ati none ni kwa kundi abagororotsi bariko baragenda. Hanyuma tukaguma dusenga. Niko ndabibabwira kugira ndababwire inzira z'Imana ko zirenga 1000, kandi ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga ngo byose bifate neza ko tugira neza kubaha Imana. Nanje nkama ndamusengera iminsi yose, kuko Imana yari ifise intumbero yo kuza, yo kutuzanira mu Budagi. Kutuzanira mu Budagi rero ndababwira muti ni kuki mwaza mu Budagi? Hari n'umuntu yigeze kumbwira ndikumbure n'intumbero y'Imana, ngo intumbero uwo muntu yambwiye intumbero y'Imana ntiyari kumukiriza mu Burundi, ngo ni kuko abanza kugenda hanze. Nireka turabe. Hanyuma turaza aho rero byari mu Burundi. Hanyuma muri ico gihe amaze kuza mu Budagi, ariko arivuza, byarafashe umwanya munini. Hanyuma muri ico gihe haraza umukozi w'Imana mu gikorane kimwe, arambwira ati wewe Mutama, hasigaye iminsi mikeyi ukagenda gufata indege. Sinabinezerewe cyane, kuko kenshi na kenshi hariho abantu bahora bavuga ngo uyu muntu bari mvugishije ko azofata indege ko azocapfa. Narabihoze, narabyumvise, ndabita. Hanyuma haheze iminsi, haheze umwaka, kuko effectivement kariyeri yanje muri RTNB yari iheze. Kariyeri yanje muri RTNB yari iheze, nari ngeze kuja muri pension. Hanyuma bigeze kuja muri pension, mpejeje kuja muri pension imyaka ikwiye, ndaza mba rugupima, haba rugupima familia, ntegerezwa kumushikira, kumuraba, tuzana n'umwana w'umuhererezi. Tuja turaza. Muri ico gihe hariho n'abandi bakozi b'Imana babiri, bamwe bagira bati twabonye uronka visa, uwundi nawe ati nabonye uronka visa, bashika 3, témoignage zishika 3.
kuko ijambo ry'Imana riravuga yuko atana kimwe kizoba ku mwana w'Imana itamuhishuriye amabanga. Muri ico gihe nca ndaza viza y'umwanya muremure yo kuza kubina muri Allemagne nayikura muri Kenya. Nshitse muri Kenya ivyari vyoroshe, birafata umwanya munini, twategerezwa gutwara amadokima menshi muri ambasade. Hanyuma umwana umwe wundi arambwira ati papa, hariho umukozi w'Imana yambwiye kandi ntiyarakuzi, ati urabwira papa wawe yuko Satani yananiranye, yavuze ngo utegerezwa kwica uwo mugambi wo kuza mu Budagi. Hanyuma nasubiye inyuma gatoyi, n'inyuma hahandi Satani yari vuze yuko izokwica umugambi wo kuza kwivuza ino mu bihugu vy'Iburaya. Tugiye gusaba viza muri ambasade ya Belgique, hasigaye iminota 5 gusa twatwaye amadokima yose, hari vyategerezwa kugura 11h, hasigaye 11h05 minutes, twatanze amadokima yose. Tuza tubona umumama umwe akuze umunyokuru ariko arakira amadokima, ivyo bipapuro twatanze arabiduteye, twari tuzi ko bigende neza. Hanyuma aca avuga tuti bibaye gute, ngo yaye ngo avata ngo c'est pas du tout complet biki n'ibiki. Tuti gute, ngo twibagiye kugira photocopy. Tuca turiruka directement mu minota 5, sinde umwe aca ngafata impapuro zishika 10, urundi 10, gatogisha photocopy tuza zikaye minota 1. Tuca turaza turatanga ibipapuro. Ndakumenyesheje ko saa 10 igeze bace hanyuma tuguhebiza aho Satani baratsinzwe. Tuca turashima Imana, hanyuma duca turabandanya. Aho rero nari nasubiye inyuma gatoyi, ducetse maze gushika muri Kenya, umwana arambwira ati nimusenge cyane, Satani yavuze ngo ndishaka kuja muri Allemagne. Shitseyo turasenga cyane. Naguciyemwo iyo viza mwahawe n'Ababirigi yari yo kuja hehe? Yari yo kuza mu Budagi? Iyo yahawe ni madamu yaragwaye kugira aze mu Budagi. Okay. Umwe ya mbere. Ya kabiri natwe twategereza kuyironkera muri Kenya. Yego. Tuhamara ukwezi muri Kenya dusaba, twatwaye amadokima yose, impapuro zikwiye. Hanyuma naho nyene tumaze ku munsi wa rendez-vous duca bimera nka kwa kundi nyene tugende gudepoza, twahamaze amasaha 2 twicaye turindiriye. Aca haraza umusiti aca aratubwira ati mbega murafise agapapuro kwinjira? Tuti agapapuro turabifise, ngo turabe, ngo ari agapapuro kabuze berekana autorisation yo kwinjira muri ambasade. Dusanga twakwibagiye. Hanyuma nkuko duca turatelefona madamu wanje, buno nyene acagira ati reka ndakarungike, kuko yari yagumye muhira, yari afise agasibere gatoyi muhira. Imana ikora ibitangaza, umuntu w'umugenzi yakamwesitariye muhira. Buno nyene aca arakarungika ati genda murondere sibere, bace bakagira. Hanyuma naho nyene hari hasigaye nk'iminota ishika 10, duca turiruka turarondera umuduga nko muri Kenya hari kure, turarondera biranatugora. Après hasigaye 2 minutes nka za mbere, duca turaronka go gapapuro mu Budagi, arakarungika mu minota 10 kari kamaze kudushikira. Urumva bibaye co kimwe na handi muri ambasade ya Belgique Bujumbura. Urumva guko nari nabivuze kwa kuri kw'imbere, Satani yari yazibiye uburyo bwose. Ariko ngomba kuvuga yuko kuko Imana yuguruye, Satani itafise ku bushobozi na butoyi, nico gituma utogira ubwoba, usenga mu buryo bwose. Satani yatsindiwe igorogota, yatsindiwe ku musaraba. Nico gituma ata muntu n'umwe agorokeye Imana asenga mu kuri no mu bwemu yogira ubwoba bwa Satani. Satani yaratsindiwe igorogota, aragerageza gukindisha agakomokomo, ariko yaratsinzwe. Abuti mbega shambuye ko
cakuvuye ko wihane, cakuvuye ko usaba ikigongo Imana, cakuvuye ko usaba amaraso ya Yesu agutwikire, umenagure les plans sataniques, les plans diaboliques zose mu izina rya Yesu Kristo, ibintu byose bizogenda neza. Dushitse muri Kenya rero, hanyuma turatanga impapuro effectivement, barazakira, barazemera, naho satani yari yagombye kuduciramwo, kuko yumvira iyo document yategezwa kuva mu Budage mu minota 10 ikaba yaducikiye à travers amasibe, byabaye ibitangaza mu buryo budasanzwe. Duca turashika turinjira, hanyuma naho nyine baragira ngo rindira tumaze gatoyi ko bimeze neza amadokima, ko muri meri y'Ibujumbura umva baraba utudokima byose ko ari madamu wanje, ko ataye probleme n'imwe. Twamaze hafi amasaha 2 probablement telefone Bujumbura baraba ko ari ibintu bya fraude cyangwa ibiki, hanyuma baratwemerera. Dusha turaza, baca batubwira bati rindira ngo mu mbusha zibiri. Muri ico gihe rero muri uko kwezi kose narabajije Imana, nega Mana ko ngire nje mu Budagi nkaba narumvise, nkaba ndi umukozi w'Imana ahora nigisha Bujumbura ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana, ngiye gukora iki mu Budagi? Nzokora Imana gute ko mu Budagi bavuga ikidagi? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ngiye gukora iki? Imana irambwira iti ugiye kugira ministère d'intercession, ugiye gukora igikorwa c'Imana c'ugusenga. C'ugusenga nti gute? C'ugusenga Imana yari yarampaye ati Imana ishimira ko mfata igitabo citranise ko l'art de l'intercession. L'art de l'intercession ni uburyo bwo gusenga, nakironse mu buryo bw'igitangaza, canditswe n'umugabo yitwa Dr Zacharias Tane Fomune wo muri Cameroon. Aca ndagisoma. Aho rero nari maze cyane pata uko kwezi kose ndagisoma ico gitabo rero cyariko kinyigisha umusenzi w'ukuri kuduga yindi nivo, kuko kumusenzi ni ibintu bidasanzwe, kuko umusenzi ni igikorwa gihambaye. Kuko muri ico gitabo kivuga yuko la prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume satanique. Amasengesho nico kintu conyene kizana urudavagi, gisambura imigabo n'imigambi ya Satani. Gusenga nico conyene gisambura amaplan satanique, imigambi ya Satani. Muri ico gitabo bagasubira Imana ikanyigisha yuko handitse ngo, nk'uko umudokiteri yavyanditse, ngo la prière est la priorité des gens spirituels. Amasengesho nico kintu ca mbere umukozi w'Imana ategerezwa gushira imbere. Bagasubira bakavuga bati Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières faites selon sa volonté et qui se découlent des cœurs purs. Amasengesho nico Imana yiyemeje kwishura ikwirikije ubugombe bwayo, bivuye ku bafise umutima w'abagororotsi. No kuvuga mu gusenga aho ibintu bigoreye, aho ibintu byagiye kononekarira, mu gusenga utegerezwa kubanza kwitunganya umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tunganya imitima yanyu gusumba uko mwotunganya ikintu icyo cyose, hanyuma Imana igaca kwishura. Ijambo ry'Imana, hari umukozi w'Imana yigeze kuvuga ngo igihe uri kurasaba Imana ubwo ufise umutima ugororotse, umutima ushimisha Imana, umutima umeze nk'uko Imana ishaka, Imana nta na rimwe yanka ihakana, ivuga iti oui tout de suite ndakiguhaye ubunyene, canke oui pas tout de suite ndakiguhaye mugabo hanyuma, canke iti oui mais pas tout de suite mais j'ai quelque chose de mieux que ça, ndakiguhaye mugabo ndafise ikindi ciza gisumba ico. Biri mu buryo butatu: egombe ndakiguhaye ubunyene, canke ndakiguhaye mugabo uzokironka hanyuma, upana ubunyene,
canke ndakiguhaye mugabo ndafise ikindi gisumba ico ciza. Nico gituma igihe ufise watunganije umutima wawe ugawutunganya neza ukagenda ugasaba Imana ikakwankira ukabona ko ubwawe ko yanse ugire ushime Imana kubera iki kuko ndikiguhaye ubu mugabo iguhaye izokiguha hanyuma canke hariho ikindi yaguteguriye gisumba ico. Akarorero noguha narasavye Imana nti mukirize hano mu Bujumbura ntiyamukirije mugabo yagomba kumukiza mu bundi buryo. Soma muri Yeremiya igice ca 33 umurongo wa 3 Pasteur Yeremiya andonga ngatoya igice ca 33 umurongo wa 3. Yeremiya mu gice ca 33 umurongo wa 3 havuga ngo umunyambaze igice ca 33 Yeremiya 33 igice ca akarongo ka gatatu ati mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze tutari bwamenye. Urumva Imana yagomba kunyereka ibindi ntari bwamenye kuko sinari bwashike muri bino bihugu vy'Iburaya. Nico yashaka cane kunyereka kugira inyereke ibindi ntari bwamenye kuko yari ifise yindi ntumbero. Kuko nasenga iminsi yose nasenga matin midi et soir hanyuma Imana igakora ibitangaza. Ariko ndavuga muri ca gitabo ca l'art de l'intercession uburyo bwo gusenga irasubira avuga muri ico gitabo uwo mu Dr Zacharias yavuze ati les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Ndasubiramo les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Abasenzi barafise ubushobozi gusumba abakuru b'ibihugu ku bihugu byabo babamo. Nico gituma abasenzi badutategerezwa kwikengera, dutegerezwa kumenya yuko tufise ubushobozi buva ku Mana, tutategerezwa gutera ubwoba n'ibintu bihuta vyose. Turafise ubushobozi ijambo ry'Imana kuko rivuga ugusenda imigabo n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Kandi twizeye Imana itubwira yuko dufise ubushobozi, dusaba kwizera n'akateteke kingana n'agatete ka sinapi gusa birakwiye. Nico gituma dukwiye gusenga. Muri iki gitabo gituma ngomba kubwira yuko ico gikorwa cyo gusenga gihambaye cyane. Cyanteye intege Imana yabimbwiye mu buryo budasanzwe aho nari nkiri muri Kenya ngo une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit a une puissance sur les affaires du monde qu'un conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ko abantu umugwi w'abasenzi bafise buzuye mpemu yera bafise ubushobozi muri bo mu bintu biriko biraba ku isi gusumba inama y'umutekano ya Organisation ya Nations Unies. Abakozi b'Imana mugiye hamwe muhuje umutima n'inama mufise umutima nk'uw'Imana ishaka murafise ubushobozi bwo kumenagura les plans sataniques kuko twarabibonye mbere muri Yohani igice c'10 umurongo w'icumi ko Satani yaje kwica no kwiba no gusambura. Natwe abasenzi dufise ubushobozi bwo kumenagura imigabo n'imigambi ya Satani kugira ngo Imana izane ubushobozi, izane ubuzima, la vie en abondance, ubuzima busagutse mu isi. Nico gituma dufise iki gikorwa gihambaye. Nico gituma amashengero, abakozi b'Imana, umusenzi wese ategereza kwitegura kugira ngo asenge mu kuri no mu mbwemu. Gusenga so gupfa kurisimbira ko gusenga senga banza witunganye, banza urabe umutima wawe,
banza urabe ko uhuje umutima n'inama na bagenzi bawe, urabe ko ata muntu ufitiye inzigo, urabe ko ata muntu ufitiye urwango, urabe ko ata muntu ufitiye akarigangamuhogo, umusabe ikigongwe, witunganye. Kako ujya ugomba kuraba umukuru w'igihugu, kuko kusenga no kuyaga n'Imana. Umaze kubona ubuhuye n'umukuru w'igihugu muhava mu utegerezwa kwitegura neza, utegerezwa kwambara neza, utegerezwa kuraba neza kuri oto. N'Imana niko imeze, igomba yuko umutima wawe utegerezwa kuwutunganya. Kandi rero hanyuma ugaca ugenda gusenga, ico uzosaba cose kizobaco. Hanyuma ngo la prière est la priorité des priorités. La prière, amasengesho nico kintu ca mbere gihambaye mu gikorwa c'Imana. Ico rero nico gikorwa naje gukora ngaha mu Budage, kandi duca dutangura kugikora na madamu wanje, turagikora n'abandi dushoboye kubona tukagira. Muri ico gihe ndakubwiye, tumaze gutangura gusenga, Imana ico ndayisabye cose yarakimba. Sengeye umuntu ari mu Burundi yarakira, sengeye uri mu Budage yarakira, sengeye uri muri Canada cyangwa muri Amerika, mu yandi makontina, Imana igakora ibitangaza ikavyumva. Mu gusenga muti nasenga gute? Mu gusenga narashobora gusengera bakijijwe cyangwa badakijijwe, ariko nkagira nti Imana, kuko Imana irashobora kugira iti none ndamusenga niyakira nzomukiza kubera iki? Ubwa mbere hoho ari umukozi w'Imana cyangwa ari umuntu agororotse aba amata vya yisoro, biranyorohera. Ndamubwira ntazogukorera, azoguhesha icubahiro, azovuga intahe yawe. Udakijijwe nawe ndagira nti Imana, ndakwinginze, natagushimira, natavuga urukundo rwawe n'ibitangaza byawe, nzobivuga. Nzokwatura urukundo rwawe, nzovuga ko wamukijije, kandi ibitangaza bigashobora gukira. Aho rero ntabwo igikorwa c'Imana, kuko ikimbabaza ni kimwe, nuko abantu benshi badakunda gusenga mu kuri no mu mpemu, banza gutunganya imitima yabo. Igihe ugiye gusenga utagororokeye Imana, handitse ngo amasengesho y'umugororotsi ari n'akamaro gahambaye, ariko amasengesho y'umunyabyaha arasesema Imana. Igihe utanguye gusenga, banza urabe ko ugororokeye Imana, banza urabe ko umutima wawe umeze nk'uko Imana ishaka, n'ahandi abari uriko uvomera mu kiva. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nobabwira yuko imbere yuko none umusenzi, kugira mumenye neza umusenzi ico arico, kuko Bibiliya ivuga, ntugere n'amajambo yanje. Ndagusaba paseri rero usome mu Kuvayo igice ca 32, Kuvayo igice ca 32, umurongo wa 30 gushika 32. kuva ku murongo wa 30 gushika 32. Bukeye bwaho Mose abarira abantu ati mwakoze icaha gikomeye, none ngira ndugeje kuhoraho, kumbure nobona ingene mbatangira impongano kubw'icaha canyu. Nuko Mose asubira kuhoraho, aravuga ati tegera bwirukiro, abo bantu bakoze icaha gikomeye koko, bicuriye ikigirwamana c'izahabu. Ese icompa ukabaharira icaha cabo? Naho bidashobotse, jewe upfume usibanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse. Imana iguhezagire. Bidashobotse upfume uzimanganya izina ryanje mu gitabo cawe wanditse. Umusenzi, un intercesseur mu Fransa, ni umuntu ari hagati y'Imana n'abantu, ayaga n'Imana, ariko aravugira abantu ati bagirira ikigongwe. Igihe uri umunyabyaha, ntushobora kuja hagati y'Imana n'abantu ngo bavugire ngo bikunde. Ni ibintu byumvikana, ni ibintu clair. Kuko igihe uri umunyabyaha, uzi Imana ndikumviza tudabo, ubwa kabiri tigira iti we umbaza kabuki.
kuko iravuga iti hako utavyumvise utavyemeye upfuma ufuta. Donc umu intercesseur n'umuntu yiteguye koko kandi ukavuga uti jewe donc kandi ukuvuga uba ufise urukundo mu vyamwa vyambwiye mu yera uba ufise urukundo uwo muntu umukunda. Ikindi kibwira kabiri muti umugororotsi wewe vyanditse yuko ategerezwa kuba ari umugororotsi. Soma muri Yeremiya igice ca 5 umurongo wa mbere. Yeremiya igice ca 5 umurongo wa mbere utubwira ngo nimwiruke hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu murondere mwitegereze mucakare no muhiyaguyeho haho namba mwobona umuntu yoba umugororotsi arondere ivy'ukuri nanje nzohaharira. Imana iguhezagire. Murabe umuntu yoba umugororotsi arondera vy'ukuri Imana, nimwamubona nanje nzobaharira. Nico gituma ari igihugu, ari kontina, ari umuryango, uri wenyene urashobora gutabara umuryango, uri wenyene urashobora gutabara igihugu, kuko icica igihugu, icica umuryango, umuntu agira ngo abandi barabibona, abandi barasenga, wewe naho ugira uti naho bari jenyene Mana ndasavye iki gihugu gikize. Nico gituma navuze yuko igituma noba naje ngaha nivyo natanguye kubabwira kwari ukugira kumbure sengere inyo kontina, kuko hariho abasenzi n'abakombata spirituel. Abakombata spirituel ni nka kurya umuntu abasodagira ati shira jangaha aho uri hose, uri muri Cameroon sengera Cameroon, uri muri Amerika sengera Amerika, uri mu Burundi sengera Burundi, kuko ijambo ry'Imana riratutegeka gusengera ibisagara turimwo, ibihugu turimwo, n'ivyaba amahoro tuzoba amahoro, n'itegeko. Kandi tukababwira yuko batihanye bazohona. Muti birihe? Soma muri Luka igice ca 13 umurongo wa 3. Turasoma muri Luka igice ca 13 umurongo wa 3, utubwira amajambo ngo ndababwire siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Gukizwa, kwinjira mu Mana ni kuneza yacu, ni kuneza yawe, ni kuneza n'umuryango wawe, kuko Satani araduhuma amaso kugira twihane dusenge, kuko Imana yaraduhaye ubushobozi bwo gusangangura les plans sataniques, imigabo n'imigambi ya Satani yose mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma dutegerezwa, kuko nico gituma turi ngaha igihe dufise imyaka turambye cyari turiko turakorera Imana, kuko numaze imyaka 5 barambye, n'umaze imyaka 10 ituri ngaha kugira ngo tubyare, kugira tubone abana, kugira tubone abuzukuru, kugira tugire abakenyezi, ni kugira ngo tutange dukorera Imana, turwanye imigabo n'imigambi ya Satani, tuzane abadukura ubwami bwa Satani, tubusambura, tuzana abantu babohewe mu bwami bwa Satani, tuzana kuri Yesu. Niyo mission dufise. Kandi ikindi kigira gikwirikira, ndababwira yuko kandi yuko tumenya abo turwana, tumenye ko turwana n'abantu n'abariya. Oya, soma mu Banyefeso igice ca 6 umurongo wa 12. Nico cica abantu, ntibazi abo bagwana, ntibazi imbwemu turwaniza arizo. Nico kibuza abantu, kiduhuma amaso, kikatubuza kumenya iyo tuja n'iyo tuva. Reka dusome iki gice hanyuma Banyefeso. dusome iki gice hanyuma tuhave gerageza turabe iki gice ngena tugiheza tubandanye n'ibindi bishenga ntahe. Ikiganiro numva kiryoshe cyane. Handitse ngo
kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. tunigana n'impwemu mbi. Aha nico gituma rero ndiko ndababwira umusenzi ivyo arivyo vyose utabizi ntumenya ico uriko urakora. Ico nico tugeza ngaha nk'uko bivuze mukozi w'Imana. Imana iduhezagire. Nico ndiko ndakora, nico abakozi w'Imana umuntu wese ategerezwa gukora ahari hose, ku neza y'umuryango wiwe, ku neza yiwe nyene, ku neza y'igihugu arimwo, ku neza y'ibikorwa hano mw'isi. Ingorane ibakunda kuba mwene data vyerekeye umurongo bitabandanije yoba yavuze bimwe mw'itarezo, ariko igihe twaganira tugitanguye hariho umurongo nanje wanje mu mutima ujanye n'ivyo yavuze. Ni muri Matayo muri Matayo 18 na akarongo ka 19 havuga ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cose, Data wo mw'ijuru azokibakorera. Ego naho bigenze gutyo ntidushobore guheza neza kuri uyu murongo. Mwabibonye mwene data Pasteur Gervain Ndihokubwayo, Imana yamuzanye ngaha gushinga intahe, bambe gusengera iki gihugu, gusengera iyi kontina canke iki kirere, kandi si ugusenga gusa, yavuze ati ni ukubivuga. Urakoze mwene data kuri iyi ntahe igira kabiri udushingiye, tukaba twizeye kandi ko tugiye kuzosubira kukubona no mu yindi mu yindi ntahe, mu bindi biganiro tuzokora. Ndiko ndabona ariko aragerageza kwinjira, ariko ndacamurindiye. Mu kurindira ko kumbura aja ku murongo, reka dusangire akaririmbo ka 49 mwese mumenyereye. Ugusenga kuramfashe ibihe byose, kunshikana kuri Data akankiza mu bingoye, kandi Satani yandeye akansuka uburyo bwose, ibiheta ngabo kenshi ugusenga uramfasha, wagusenga amababa yawajana, ivyo nsaba kuri Data iteze kumbumugisha, kwari wenziga kubuntu, sinzoreka kumusenga, nzomukorera amaganya, ntazokwanga
kandi igihe kizoshika mbone ibiri kure byose igihugu kitereye ari iwacu niho nzocane ruriba danwe n'abamarayika ndirimbanu dusenge. munezero tugusenga ni gukuru Dusenge pastor. Imana rero ko yamugarukanye ariko nifuza yuko ngo hano nimero ngira ngo kumbura abantu bo gukenera bagashobora babakeneye amasengesho bamaho hanyuma ugasezera kuri kiganiro ukasengera ugahamagara Dusenge mu guhera heza pastor. Dusenge mu guhera heza. Ego nivyo ndiko ndavuga. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndakwinginze Mana nzima ibi twavuze ubyumvishe abatavyumvise abatari babizi. Ni wabikoze nkuko byanditse muri Yeremiya igice ca mbere kuva ku murongo muri nkuko wavyanditse muri Yeremiya igice ca 33 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Mana nzima ko ari wewe ubikora, ni wowe ubirema kandi ubikomeza. Ndataramuje imigabo n'imigambi ya Satani yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye Mana nzima ibikorwa by'Imana by'abasenzi byose ubikomeze, udukomeze, uduhe ubushobozi. Mana nzima utwigishe gushikama dushize amanga. Byose ndabisenze kandi ndasengeye n'umukozi w'Imana Pastor Irere n'igikorwa ariko arakora, umuhezagire n'umuryango we n'abo bakorana bose, byose bigende neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwese Mana nzima abatwumvirije bose n'abazotumviriza bose, Imana ibazigame yongere ibahezagire, byose bigende neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Urakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Urakoze, Yesu aguhezagire. Abifuza kuronka akanomero kiwe kumburetu bazoka dusaba canke mushobora no kukitangira uko muvyumva vyogenda niko tuzobikora. Ubu rero nkaba ngeze ngaha ndabikebanura mwebwe mwabanye natwe, mwebwe mushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, akanya n'akanyu murashobora kuturondera ngaha kuri uyu murongo. Nimero zacu zanditse ngaha nyene, hanyuma naho gutaha mu bindi biganiro tugiye gukomeza tubashikiriza Imana ikituzigamiye muri ubu mubiri. Yesu abahezagire. Amen, amen. Bye. Bye, bye, bye.